iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya. Na makuru tugiye kubageza ko biriko bibera mwibohero rikuru rya Ngozi biri gukorerwa igihangange General Alain Guillaume Bunyoni. Ni vyinshi tuza kugaruka ko inyuma y'amakuru yashizwe ahabona mu gatondo ko kuri uyu munsi kuri iri genekerezo ry'icumi Rusama uyu mwaka w'2023 avuga ko hari babiri mu bari barakuwe, umwe yakuwe mu kwezi kw'icenda umwaka uheze w'2022 akurirwa rimwe na Alain Guillaume Bunyoni. Uyu akaba ari Gabriel Nizigama benshi batazira Tibia. Undi yaronkejwe amabanga ni Colonel Alfred Innocent Museremu. Bose bakaba baginywe muri ayo mabanga n'umushikiranganji Martin Teretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Tugiye kugaruka rero uko biriko birakorerwa igihangange Alain Guillaume Bunyoni aho apfungiwe. Imbere yuko tubabwira ibiriko biraba gusa mwibohero nagahombera munwa, ariko araborezwa igufa ku rugero ntangere kugira ngo avuge vyose n'abari mu mugambi wiwe bose ugutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Reka dutangurire gato mu kwezi kwa Ndamukiza guheze hari amakuru yagiye habona kwigenekerezo y'17 Ndamukiza uyu mwaka w'2023 yavuga ko Alain Guillaume Bunyoni agiye gusakwa iwe mu rugo. Mu nyuma abapolisi bashitseyo bagasaka bakabura Alain Guillaume Bunyoni, bakabura ibifovya vy'amafaranga bari bagiye kurabayo ndetse n'ibigwanisho bavuga ko vyinyegeje muhira iwe. Ico gihe umuryango we warafashwe wugaranwa mu nzu. Hari amakuru yavuze ko inyuma yaho umuryango we ufashwe ugapfungirwa mu nzu mu cyumba cyo hejuru, hari umwe mu bapolisi bakomeye bakorera iperereza yaje aja mu cyumba Alain Guillaume Bunyoni yararamwo ariyugarana wenyene. Ico gihe ubwiyo ngo yoba yarakoze isaka ritomoye, mu nyuma aza no kuronkamwo ibipapuro bigaragaza ko koko Alain Guillaume Bunyoni yagura inkoho. Mbere tukaba twanabagejeje ko amakuru avuga ko Bunyoni hari inkoho 40,000 yigeze kugura zikoherezwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ntizishike mu bubiko bwa leta, mu nyuma nawe bakaja bamuha inzahabo mu ngurane. Kuri ubu rero Alain Guillaume Bunyoni ariko araburezwa igufa ku rugero ntangere, ku buryo ngo hoba haratanguye no gukoreshwa umuyaga nkuba kugira ngo avuge. Aja gupfungirwa mwibohero rikuru rya Ngozi yashizwe mu kibanza capfungirwamwo abanyororo 93 benshi bita muri VIP. Ico gihe cyose hashizweho senyenge ndetse n'ahandi harakoterwa ndetse n'ahandi bashiraho uruzitiro ku buryo atana hamwe yararekuriwe kubonana n'abandi ibanyororo. Ibara ryaguye rero ubwo Alain Guillaume Bunyoni yariko arabazwa, mu nyuma abandi banyororo bakumva induru ivuye muri ico kibanza apfungiwemwo. Ngo bwaro bwa mbere ivyo bibaye kuva ashika muri iryo bohero rya Ngozi. Hakaba hari kandi n'umwe mu bakozi b'ibohero rikuru rya Ngozi yavuze ko ico kibanza Alain Guillaume Bunyoni nubwo akijanywemwo benshi bashobora kubona ko ari ukumwubaha, ahubwo ngo kwari kugira ngo ibizaje bikorerwaho aho Alain Guillaume Bunyoni apfungiwe abandi banyororo batazoja babimenya. Mu minsi mike iheze kandi haravuzwa amakuru yuko hari abapolisi n'abasirikare bo ku kirimba c'umukuru w'igihugu bari berekeje mwibohero rikuru rya Ngozi. Abo bikaba vyavuga ko ari abari bagiye kubaza Alain Guillaume Bunyoni akabishura kandi mu buryo butomoye. Ivyo byose vyarakozwe rero kubirabana n'izo nyandiko zoba zaravuye muhira iwe, navyo tukaza kuvyumviriza. Nimwe kandi benshi batari bake bari mu mugambi wa Bunyoni. Inyuma yaho intonde zitanzwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye i Bujumbura ku mbibe z'igihugu c'u Burundi hose, intonde zigatangwa zabo bari mu mugambi wa Bunyoni nk'uko yabivugiye igihe yari mu biro bikuru vy'iperereza. Bose rero benshi batanguye
kwishikana imbere y'umukuru w'igihugu. Akaba ari naho benshi batangurira bavuga ko Colonel Alfred Innocent Museremu ndetse na Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya bahawe andi mabanga ariko bakabigiza kure y'ibirabana n'umutekano, nk'ayo Colonel Alfred Innocent Museremu boba bamujanye mu ntara ya Muyinga, aho agiye kuja araraba ibibazo vyo gufatana mu nda hagati y'abapolisi, gutunganya ububare bw'abapolisi, kuraba ibijanye n'ubugeni bw'abapolisi, gukurikirana ibibazo vy'abapolisi bafise nk'ingwara zidakira n'ibindi bijanye n'imibano mu bapolisi bako karere. Uyundi ni nkuko nari mpejeje kubibwira ni Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya. Uyu we akaba yarakuwe mu mabanga aho yari umuyobozi mukuru mu biro umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uyu we akaba yaramaze n'amezi ndwi atagira akazi. Gabriel Nizigama rero akaba yagenywe mu biro vy'umushikirangaji ajejwe ivy'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, kandi ivyo azakora bikaba bitatomowe neza kuko we ngo azoja akora akazi kose umushikiranganji amushinze. Aba rero ngo baravuyemo Halengiweme Bunyoni amwe mu mabanga yari afise, ariko nabo bakavuga ko hari abandi bakomeye cyane iyo babagumya abanga bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, abashinga amateka n'abandi bari babitse ayandi mabanga. Babajijwe ku vy'inkoho ndetse n'amafaranga Halengiweme Bunyoni yaranyegeje muhiriwe, ababo ntavyo bari bazi aho vyo bavyaragiye. Nimwe kandi hari amakuru yoba yarahawe umukuru w'igihugu ko Halengiweme ivyo vyose yoba yarabinyegeje muhiriwe ndetse no mu ngo z'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Akaba ari naco catumye hategekwa amasakwa kwa Denise Bucumi, umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza, kwa Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, kwa Edouard Nduwimana yahoze ari umuhuza w'abarundi, ndetse no kwa Daniel Gerase Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka. Vyinshi ku vya Halengiweme Bunyoni biracavugwa ko ibintu bitandukanye, gusa natwe turiko turondera umuco kuko kuri ubu tuvugana hari idosiye yoba igiye kuburwa kubera amakuru yagiye habona ku mbabazi umukuru w'igihugu yoba yahaye Colonel Alfred Innocent Museremu ndetse na Gabriel Nizigama Batazira Tibiya, kuko ngababo aho bari ngo barashobora gushimira Imana ko batagiye kwinjira mu nyororo nka Generali Bunyoni. Kubona rero kandi ngo basubiriwe kugenwa n'umushikiranganje kandi bahora bagenwa mu mabanga bashirwemo n'ingingo y'umukuru w'igihugu, ngo bisigura ko muri kino gihe President Ndayishimiye atacizere abafite, ariko kandi ko atamugambi yo kubapfunga afise, ngo kumbure ni gasopo ya nyuma yoba yabahaye. Ni naho kandi ngo mu ntara ya Cibitoke hari abantu babiri boba bariko baraburizwa igufa mu gasho k'iperereza. Induru irimwo kwihebura niyo yumvikana mu bigo vy'ibiro vy'iperereza mu ntara ya Cibitoke uherereye mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu guhera ku mugoroba wo kuwa gatanu uheze. Abanyagihugu baba mu micungararo bakaba batabariza abantu bashobora kuba bariko baraborezwa igufa mu biro vy'iperereza. Amakuru yemezwa kandi n'abapolisi amenyesha ko ari abantu babiri bavuye i Bujumbura baboshwe ibitambara mu maso bariko baraborezwa igufa. Urongoye urwego rw'iperereza mu Cibitoke kabahakana ivyo yagirizwa, nkuko vyamenyeshejwe n'amakuru yo n'amasoko hamwe yo mu gipolisi gikorera ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Abantu babiri bakuwe i Bujumbura n'umukuru w'iperereza mu ntara, umwe wese ari mu kazu apfungiwemwo. Abo banyororo uko ari babiri bariko baraborezwa igufa bidasanzwe, uko akaba ariko vyamenyeshejwe n'uwo umupolisi. Ubundi mupolisi yamenyesheje ko abo bantu babiri batagishobora gutambuka canke gufungura, ngo bakorerwa ibikorwa vyo kubaboreza igufa umwanya ku mwanya. Abo basore babiri ngo bashobora gupfa umwanya n'umwanya hamwe atacokorwa. Ivyashikirijwe n'umupolisi biboneka ko yarengewe n'ivyo bariko barakora. Ayo makuru yemejwe n'abanyagihugu begereye ibiro vy'iperereza ngaho, bamenyesha ko abo bantu bakekwa kuba bari mu murwi w'abegereye wahora ari umushikiranganje wa mbere Halengiweme Bunyoni. Amakuru ava mu begereye iperereza bagize ico batangaza mu Cibitoke nabo bakamenyesha ko abo bapfungwa uko ari babiri batazwi muri ako karere.
abajijwe kuri ivyo Ahmad Nabil Nsabimana arongoye iperereza mu ntara ya Cibitoke we ntiyemeza kandi ntahakana ayo makuru, yamenyesheje ko ibiro vyiwe bidafise agasho. Ariko naho biruko amakuru atandukanye arahuriza hamwe ko ibiro vy'iperereza bifise ubusho mu ntara ya Cibitoke abantu kenshi bakubitirwa gushika abapfuye. Ndabukengurikiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, ico nkibutsa ufite subscribe canke s'abone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Sangiza n'amakuru kandi bagenzawe aho babahereriye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ko yoba mu gisata ca politike, inkino, indero, imigenderanire n'ayandi makungu, ubutunzi, agateka kazi na muntu n'ibindi vyinshi bitandukanye. Numuza TV muhezagirwe.